n'umukuru w'inamashinga mateka nyakuwa cane ari harya Nyabenda Pascal mu mukomera amashi. Turamukomera amashi kubera iki? Niwe wenyene imbere umuhari wa SNDFDD umuhari ucitwa umuhari ukaba n'umugambwe, niwe wenyene yashoboye guhagararira umugambwe mu bigoye, kuko abandi bose batwaye umuhari imbere ya SNDFDD barahemutse. Subire ndabaramutse ntanabakaze mwese kabanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV, imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru muba mwaragiye muranyegezwa. Hari amakuru abavugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, inkuru zivugwa mu butungane, mu kibano ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragaruka ko ibivugwa mu bimenyesha amakuru dukura mu masoko yacu atandukanye, ndetse n'ibindi vyose muba mutegerezwa kumenya atana kimwe dusize inyuma, ntandi hantu namwe uzobironka atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Banywanyi bacu muribuka Pascal Nyabenda twagiye dukunda kubabwira ibitandukanye kuri uyo musenidede FDD. Pascal Nyabenda yarabaye umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, yaranabaye umukuru w'umugambwe senidede FDD. Kuri ubu Pascal Nyabenda ntabwo yorohewe. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, Pascal Nyabenda biraboneka ko ivyiwe bitoroshe, aho ndetse hatanguye kuvugwa amwe mu makuru yuko ngo Pascal Nyabenda baba bashaka kumwigezayo ico bamuhora, ndetse n'ibindi mwanyegejwe muri senidede FDD. Nivyo turi buze kugaruka ko turaza kubaha uburorero bw'ivyagiye birashikira Pascal Nyabenda, umuntu yarakomeye cyane ariko arahura n'ibintu bikomeye cyane ibiriko biramushikira, ndetse naho vyoba bihuriye n'amajambo Petero Nkurunziza yapfuye amaze kuvuga kuri Pascal Nyabenda, n'ibindi biriko birakogwa ku ntwara ya Perezida Ndayishimiye. Ivyo vyose turaza kugenda tubica irya nino. Urupfu rwa Petero Nkurunziza ntago rwavuzwe ko rumwe n'abantu bamwe n'abandi. Bamwe bavuze bati n'abasenidede FDD bamwishe, abandi bati abatipfuza ko yari kubandanya gutwara igihugu nubwo yari afise umusubiriye, ariko kuba yaragizwe imboneza yamaho n'ubundi ngo yari afise ijambo gusumvya n'umukuru w'igihugu. Abandi bati Perezida yishwe na coronavirusi, abandi bati vyatangajwe na leta ngo yapfuye azize ukuhagarara k'umutima, ariko abantu bamwe n'abandi bakibaza umutima ntabwo upfa guhagarara gutyo gusa, kandi abari bazi Petero Nkurunziza uburyo yari umuntu akora siporo, uburyo yari akomeye, uburyo yari yagiye kurorera urukino, ndetse n'uburyo yari ameze neza atakindi kibazo afise, urupfu rwiwe giturumbuka rukaba rwarabayemwo ibintu biba vyaranyegejwe catumye umutima w'umukuru w'igihugu uhagarara. Turaraba amwe mu makuru mutagiye murabwirwa, turababwira amakuru namwebwe muraza kumva ikintu gikomeye cane kandi mutabwiwe. Abafise gutahura baraza gutahura, bumve ibintu vyoba binyegezwa kandi babitegerezwa kuja ahabona. Yonda kuri subscribe kugira igihe cose turaje dushirako amakuru uraje uba mu bambere bashikirwa nayo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Banywanyi bacu, imbere yuko turaba ibindi vyose biriko biravugwa, ngira tubanze dutangurire ku majambo Nkurunziza yavuze nyuma y'imisi 22 agaca yitaba Imana. Amajambo yo guhayagiza Pascal Nyabenda, inyuma yo kuyavuga imisi 22 yonyene avuze ayo majambo, umukuru w'igihugu yaryamiye ukuboko kw'abagabo.
Ayo majambo ya Petero Nkurunziza yavuze ati umukuru w'umugambwe CNDD-FDD atigeze ahemuka ni Pascal Nyabenda. Iri jambo Perezida Nkurunziza yarivuze ku wa 16 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku munsi wo kurangiza imyiyamamazo ya Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ijambo ryatangaje benshi kubera Pascal Nyabenda yavugwa nk'umukeba wa Evariste Ndayishimiye, akanavugwa ko ari we ku munota wa nyuma Petero Nkurunziza yashaka gutegeka ko aba umukandida wa CNDD-FDD, ariko abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD baramurahira. 2015 mu mugambwe CNDD-FDD twari tugeze habi, mu mwasera twinjiranye. Ico gihe umugambwe ari umurongowe n'umukuru w'inamashinga mateka Nyakubahwa Cane ari hajya Nyabenda Pascal mu mukomera amashi. Turamukomera amashi kubera iki? Niwe wenyene imbere umugambwe harwaye CNDD-FDD, umuhari ucitwa umuhari ukaba n'umugambwe, niwe wenyene yashoboye guhagararira umugambwe mu bigoye, kuko abandi bose batwaye umuhari imbere ya CNDD-FDD barahemutse. Umugambwe tukiri umuhari turi n'umugambwe barahemutse, niwe wenyene adahemutse. Ndababwire naho Imana dutabaye yaramukoresheje, kuko benshi bari bari kumwe mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, mu buserukizi bukuru no mu ntara no mu makomine. Hariho bamwe twita abafronderi bari bamutanye urugamba, bamwumvisha yuko nawe yoje mu murongo wabo. N'abanyamahanga aramurondera baramujenama, arabangira. Tumukomera amashi. Ndababwire rero hajya iyo aza guhemuka nk'abandi bamwitangiye imbere akaba kari kabaye, kuko mu gihe biba abaje baravuga amajambo bose, iyo yivangura n'abene gihugu akavuga ati jewe nk'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD turi ku butegetsi ndifatanije n'abatembagaje ubutegetsi, byari biheze. Ariko igihe byagenda kujya mwari mu miyamamazo nk'uku nyene itariki 13 mwari mu miyamamazo. Ujya munsi itariki 13 muri mwebwe bati kude tirabaye, hari bamwe muri mwebwe mwace mukuri impuzu z'umugambwe muca munazinyegeza ati harabavye. Abandi bamwe batangura kubasaba ko ibiyeri mu mutwe. Izo ni inkuru y'imvaho. Mugabo umukuru w'umugambwe Nyabenda Pascal ico gihe biriko birasa n'ibigomba kumera kundi kuntu buke ngo ifate umurongo. Ndiko ndaza buke numvise avuga ati ivyo vyabaye sivyo, bagumye abanga ni mureme naje shanongereza igitesi mukuza. Hanyuma 2015 baramwizera nawe abene gihugu baramutora. Bamaze kumutora abashinga amateka bose batowe baca baramwemeza baramutora kwaba umukuru w'inama shinga amateka. Niwe twaje tugerereye ingorane gutora uzomusubirira gutwara umugambwe uvuye mu ngorane nk'izo. Ejo bundi karanciye mu gatoya nari navuze yuko n'umunama nkuru nararibonye hafi igice ca kabiri bari bamaze gutana urugamba.
nanavuze ko dusigaye turi babiri hari hafi y'igice ca kabiri bishika twarose dukora inama bukeye mu gitondo usanga bageze indege z'abajanye sinzi ukuntu zaje mu Bubirigi niyo bari umva iyo nteguro itarizwi niyo bagiye bari kufuma bigira mu Nyakabiga basi cyangwa kwijabe vyari bitangaje kwamamaza umukeba ku munsi nk'uyo. Inyuma y'iri jambo hakurikiye ibikomeye. Inyuma y'iminsi 22 gusa umutima wa Perezida Nkurunziza warahagaze giturumbuka, gutyo ntiyaba akirangije ikiringo ciwe. Pascal Nyabenda yarangiwe kurongora igihugu y'imfata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu arahira. Gutyo Uburundi bwamaze iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu kuva ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020 gushika ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2020, kandi bwirizwa shingiro ryaratomora neza ububa ararongora igihugu. Pascal Nyabenda niwe muri CNDD-FDD wenyene yitoje mu bukenguza amateka, ariko abiwe bakanka kumutora bahitamwo umukandida wa CNL. Ibi vyo babisigura iki? Ntabwo vyumvikana kubona umuntu muri CNDD-FDD abiwe banka kumutora. Biraboneka ko hoba hari ico bamuziza, kandi hoba hari ivyo baziranyeho vyatumye Pascal Nyabenda ataba umukenguza amateka, kandi CNDD-FDD bategerezwa kumushigikira bose bakitorera umugambwe bizwi ko wankwa na CNDD-FDD CNL, ariko bagahindukira bakaja gutora CNL bagasiga Pascal Nyabenda aba mu mugambwe wabo. Ibi vyo babisigura iki? Inyuma yaho Pascal Nyabenda yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibanki y'igihugu BRB, ikibanza ciza cane kandi gifise ikiringo c'imyaka 5. No ngaho rero ntibamwemereye kuharama. Mu ndwi iheze ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icenda 2022 Pascal Nyabenda yarakuwe muri ayo mabanga y'icegera c'umukuru wa BRB, niko yaciye agenwa kurongora ikigo Onaperi. Ariko biratangaje ingene yakuwe mu kibanza ciza kandi agisigaje imyaka 3 ngo arangize ikiringo. Amategeko ya BRB avuga ko abagize inama nyobozi ya BRB bakugwa mu mabanga iyo bakoze ivyaha bikomeye, iyo batanze imihoho, n'iyo bagenwe mu yandi mabanga. Ico ca gatatu nico cakoreshejwe kugira Pascal Nyabenda akugwe muri BRB. Impinduka ziherutse mu nzego zerekana ko Perezida Ndayishimiye ari mu rugendo rwo kwikurako abahoze begereye cane Petero Nkurunziza, ariko haracasigaye bake kwisonga ry'inzego zihambaye, abo bivugwa ko umuhisi ari we yagiye amubwiye ibibanza abashiramo. Perezida Nkurunziza yagiye amaze kubona abakuru ba CNDD-FDD 6 aribo Leonard Nyangoma, Jean Bosco Ndayikengurukiye, Hussein Rajabu, Jeremy Ngendakumana na Pascal Nyabenda na Evariste Ndayishimiye. Amajambo akomeye cane yavuzwe n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza
ivy'urupfu rwiwe vyakurikiye inyuma ibiriko birashikira Pascal Nyabenda ndetse nuko President Ndayishimiye ariko arakora impinduka zikomeye mu gihugu akigezayo abahoze ari ibihanganye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ibinyegezwa ku rupfu rw'umukuru w'igihugu ndetse n'icatumye